Je nitwa Firmin Ndagijimana ndumenyesha amakuru muri Jimbere Magazine. Murahejeje kudushikiriza imigambi mikuru yanyu kandi nivyo n'abandi barayishikiriza, ariko kandi hariho amapromesa abantu bagenda barashikiriza iyo bariko bariyamamaza nk'uku nyene. None mwebwe nk'ubu muramutse mutowe mukaja mu nama nshingamateka, iki munegura biriho ubu mu nama nshingamateka mwibaza ko mwebwe muzohava muca mushikiriza ku buryo byoshobora guhinyanyura? Ico twonegura ku gatwe ico tunegura ku bikorwa vy'inama nshingamateka mu mugambwe FPN, FPN twaramye turaba imbere yuko dushika muri iki gihe co kwiyamamaza. Mu myaka 5 iheze fa 2020 atari muri iyi minsi amatora yegereje, nta muntu numwe sinzi nk'abandi, ngira mwebwe bamenyesha amakuru hari mwavyumvise, mugabo nta muntu nta mu depute nigeze numva canke nigeze mbona yamanutse akaza kuri terrain hajya muri rya mirongo abantu batonze bariko baranyagirwa barindiriye uko ngene biyinguruza. Nta muntu numwe ndabona w'umudepute yarashika kuri terrain igihe abamama badandaza mu isoko bironkeye agatahe ko kudandaza udutomati bariko baranyagwa intungwa ibidandazwa vyaho. Nta numwe ndabona, ntawo ndumva. Jewe ku bwanje mu mugambwe FPN nibaza ko tora tubiyaga kenshi, twibaza ko inama nshingamateka mu byo yarijeje gukora, nibaza ko inama nshingamateka mu Burundi tuheruka mu 2005. Inyuma y'ibihumbi 2005 nibaza ko atanya nshingamateka ihari iharanira ineza y'abatoye abo depute. Nivyo barasyeja, mugabo jewe ndavye ibibazo buri Murundi ahura nabo simpora ndababona, canke basorera ijwi canke bashika kuri terrain ukabona koko bayaga n'ababatoye canke bashikiriza ibihanza babatoye. Jewe ku bwanje nivyo nibaza ko igikorwa c'aba depute benshi baracibagiye. Wanashaka uravye n'ubu turiko turiyamamaza imigambwe iriko iravuga nkuko bavuze, benshi tuvuga nkuko canke bavuga imigambi myinshi ivuga nkuko yoba iriko iyamamaza amatora y'umukuru w'igihugu. Ntiyamamaza nkuko ariko yiyamamaza avuga yuko azoshikiriza ibibazo vy'ababatoye. Bavuga ibibazo ku gice bavuga ibibazo bihanze igihugu n'ivyo, mugabo ntibagerageza, ntumva ko bariko baragera kwishira mu kibanza c'abarundi ngo bamenye ibibahanze. Rero mu majambo makeyi nibaza yuko inama nshingamateka inyifato yabo y'abatowe ikwiye guhinduka. Nivyo urasyeja, mugabo none ego wasyeje muri rya parlement, none akamaro wagiriye abarundi nakahe? Jewe sindakabona na gato. Nico gituma muri FPN duharanira yuko hageze yuko systeme y'intwaro mu Burundi hinduka. Iyi systeme nsiyo ntaciri kirafasha mu kugabanya ubukene. Jewe sinibaza ko ukungene tuvyifatamwe ari vyo, kubera icambere aba bantu abitwa ko batowe ukwiye kuba uri hafi y'abarundi y'abagutoye ukabagendera hama ukabavugira. Uno munsi umengo kugira ubone umuntu akirije rimwe nta nivyo nkibona akirije kugira ashikirize iciyumviro. Nabonye umengo ubunye ngo hari systeme ngo na micro baca bayizimya utanguye kuvuga kugira none ivyo ni nyabaki. Wewe bakuzimirije ko micro kubera ugira ishigikirize iciyumviro c'abagutoye, wumva iyo nama nshingamateka iriko ikora iki? Rero mu majambo make nibaza ko hakeneye guhinduka vyinshi. Bikaca bitubwira ko ku kibazo
mumbabarengera nsimbe kubaza ca kabiri ca Elvis wo muri Iris News yabazije mugihe ugira amahigo koronka intebe mu nama nshinga mateka ngo intebe imwe mbe ko iki uvuga intebe imwe kwege bibaza ko turonka intebe imwe tutoronka intebe zose mu ntara yagutse ya Bujumbura na Gitega ni uko nyene twabarundi twarihebuye ukamenga ibintu byose nta kidahinduka nta mvura idahita ibintu byose birahinduka mu kwizera no gukora urakora hama nta kidashoboka uno munsi bikanka ugasubira ejo ukagerageza ugasanga muguru uko kugerageza ejo uraronse intebe 3 4 5 rero mu majambo makeyi firmeje imbere nuko nibaza ko abadepute bari bakwiye kuba abadepute bakibuka mission yabo ko mission yabo si gutondera amajeto mission yabo ni kwegera ababatoye bakabavugira bakabaserukira bakumva n'ababatoye nuno munsi nimuze mutore murabona ko hari benshi turi benshi ntumenye ubutora n'ubudase ubunye abantu bari mu kugwara amaso mu kubona amabara ni menshi y'imigambwe mugabo burya ngira ndababwira ikintu kimwe naho mubona imigambwe utora abantu parce que uwo mugambwe gashira umuntu azokwirifu kumenya ubutoye ugatora umugambwe mwa utazi wanditse kuri urya rupapuro uzoja kuguserukira ntacu butoye yego ntacu butoye nka FN Mboneza twaragerageje kugira urutonde ruriko ugwaruka ruriko abakenyezi liste yacu ri paritaire abakenyezi bangana n'abashinga nta 50% ugwaruka gogo ni 80%. Rero aya mahiga tuyaronse kandi tuzoyaronka tutayaronse uno munsi tuzoyaronka ejo nashaka kuvuga yuko abana twikebuke abantu bakora icabazanye ico biyemeje mugabo abantu bamenye ntibaje muri politiki bazi ico bagiyemo ntituje kugira tuduge mu majipe tuje mungahanye kugira tushikirize ibibazo by'abatwizeye.